Amahoro y'Imana mukunzi ukunda gukurikira ibica hano ku mbuga ngurukana bumenyi bica ku nsamizi ubutumwa bw'amahoro ibica ku rubuga rwacu YouTube Uba FM Radio eka n'ibica kuri page yacu Facebook ubutumwa bw'amahoro RND-TV. Uno munsi uri kumwe na jewe Odasi Banyankirubusa aho tuganira n'umusore n'umwigeme ingene yo kwirinda inzira zijana mu buhumbu. Twishimikize amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ca kabiri c'ivya Samweli gice ca 13. Amunoni yonona mushikiwe Tamari. Hanyuma y'ivyo ivyabaye nibi: Abusalomu mwene Dawidi yarafise mushikiwe mwiza w'umunyakaranga yitwa Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi nyene aramugomwa. Amunoni atuntuzwa no kwifuza mushikiwe Tamari biranamugwaza kuko yari inkumi ikiri sugi. Amunoni akamubura uburyo. Ariko Amunoni yarafise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi uwo Yonadabu yari umuntu w'incabwenge. Aramubaza ati: mbega mwana w'umwami, kugumunanuka imisi yose ntiwombwira icabiguteye? Amunoni aramwishura ati: nagomwe Tamari mushiki wa Abusalomu mwene data. Yonadabu aramubwira ati: genda wiryamire ku buriri bwawe wigwaze, maze so niyaza kuraba uko umeze umubare uti ndasavye mu ndungikire mushikanje Tamari azampereza utwo ntamira, kandi abironderera imbere yanje aho mbona, maze ubwiwe bimpereje niho nobirya. Nuko Amunoni araryama arigwaza, maze umwami aje kuraba uko ameze. Amunoni aramubwira ati: ndasavye mu ndungikire mushikanje Tamari anonderera udukate tubiri aho mbona, maze abari watumpereza niho norya. Maze Dawidi atuma umuhira kuri Tamari ati: genda kwa musaza we Amunoni umuronderero two kurya. Nuko Tamari aja kwa Amunoni musaza we, asanga aryamye yakira igikandu akibumbabumba mu dukate. Amunoni abona aradukaranga, yakira ico yakaranze ko aratumusukira, ariko yanka kurya. Maze Amunoni aravuga ati: bose nibataramuke. Nuko barataramuka bose. Maze Amunoni abarira Tamari ati: nzanira mu cumbu two warondeye unyihere mbone kurya. Nuko Tamari yakira utwo dukate yarondeye adushira musaza we Amunoni haruguru mu cumba. Ku murongo wa 11 atumuhereje ngwarye, Amunoni aramucakira aramubwira ati: mushikanje nuze turyamane. Nawe aramwishura atoyayi mwene data, reka kunyamba ikibara kuko bene ivyo bidakwiye gukorwa mu Bisirayeli. Reka gukora ikizira nk'ico. Mbega nanje noheze ngakwigwa hehe n'ibitetegwe? Kandi nawe wowe ugotse mu Bisirayeli, ndagusavye nubivugane n'umwami uko atokunyima. Ariko yanka kumva ivyo amubwiye, maze uko yamurusha inkomezi amufata ku kagobero aryamana nawe. Maze Amunoni aca mwankurunuka ugwanko yamwanse gwarusa urukundo yamukunda. Aramubwira ati: haguruka uva ugende. Nawe aramwishura atoyaye siko, kuko kunyirukana ari bibi kuruta ivyo maze kungirira. Ariko yanka kwemera. Maze ahamagara umuntu wiwe amukorera ati: sohora uwo mukobwa mvi ruhande umwugaranire hanze. Kuko yari yambaye umwambaro muremure w'amaboko, kuko abakobwa b'umwami bakira bigeme ariko bambara. Nuko uwo mukozi wiwe aramusohora aramwugarana. Maze Tamari yiyorera umunyota mu mutwe, yitabagurira ko wa mwambaro wiwe w'amaboko, yiremeye ku kuboko agenda ararira ingenda buroga. Maze Abusalomu musaza wamubonye aramubaza ataho ntiwamanye na musaza we Amunoni? Niwihorere mwana wa mama, reka ko ari musaza ureka kubishira ku mutima. Nuko Tamari aguma kwa musaza we Abusalomu yipfumbereje. Maze umwami Dawidi yumvise ibyo byose araraka cane. Aya majambo birashoboka akaba ari ubwa mbere
tuyaganira jewe na wewe. Aha turumva nk'umuntu yitwa Amunoni musaza wa Tamari, turumvamwo Tamari mushike wa Amunoni basangiye se, turumvamwo Dawidi se wa bano bana babiri. Iri zina Tamari namaze kukubwira ko rigereranywa n'ikigazi mu bitegwa byiza dufise i Burundi, harimwo ikigazi. Amunoni yari imfura mu muryango kwa Dawidi, ko Dawidi n'umuntu yarondotse ku bakenyezi batari bake agenda bavyara kw'abahungu. Umukenyezi yitwa Ahinowabu Yezireli yamuvyaye ko Amunoni, Abigayili amuvyara ko Kireyabu, Mayaka amuvyara ko Abusalomu na Tamari, Hagita amuvyara ko Adoniya, Abitayi amuvyara ko Shefaniya, Egira amuvyara ko umuhungu yitwa Itureyamu. Nk'uko wavyumvise kandi nabigusomeye, ni umwigeme yitwa Tamari. Jambo ry'Imana ritubwira ngo yari mwiza nk'uko nawe uri mwiza, ngo yari umunyakaranga nk'uko nawe ufise akaranga, ngo yari uw'igikundiro nk'uko nawe ufise igikundiro, ngo yari agumije ibanga, mbere bitubwira ngo yari akiri isugi nk'uko nawe bishoboka uno munsi ukaba ukirigumije, ukaba ukirigendera, canke rikaba ryaragiye mugabo muri Kristo Yesu ukaba uri caremwe gishasha. Ngo yari uw'igikundiro wo kwifuzwa. Narakubwiye nti ubusambanyi burashobora kwaduka aho utabuziga. Mu ngo no mu miryango harashobora kwaduka inzira zijana mu buhumbu. Ehiribara ku mutemere, aho abantu bavukana basangiye se, umuhungu abwira mushiki wati nakugomwe nagukunze ngo turyamane. Ndagomba kugabisha mwigeme wo nkurikirana, ndagomba kugabisha wowe musore unyumviriza, birakwiye kufata ingingo idasanzwe yo guhunga inzira yose ijana mu buhumbu. Ni vyiza kufata ingingo idasanzwe yo guhunga inzira zijana mu buhumbu. Narakubwiye ko ukwiye kuba umwigeme yiyubaha, abandi barondera bakabura karyo. Tamari musaza we yamurondera akamwifuza akamubura karyo. Nibibuko nawe abantu bakurondere bakubura karyo. Narakubwiye nti si vyiza kuba umukobwa yamari toujours disponible, toujours moins cher. Ni ngaha ukeneye wasoma, ukeneye wasambanya, ukeneye waterura, ukeneye wakura impuzu, ukeneye warabwambure naze kuri jewe. Ivyo birakurengeye, sibwo buzima bwawe. Sico mama na papa bakuvyariye. Kaba uko umuntu wese akeneye wasambanya yo gutuma kugacugenda. Sico mama na papa bakuvyariye. Kaba uko umuntu wese akeneye wakora ko yo gutuma kugacugenda. Sico abavyeyi bakuvyariye. Sico igihugu kikwiteze ko, kandi sico ngo n'imiryango bikwiteze ko, bakwiteze kwijunja n'ijambo. Ni vyiza gufata ingingo yo guhunga inzira yose ijana mu buhumbu. Kwiha abahungu ni inzira ijana mu buhumbu. Urakwiye kuyihunga kugira ngo ntopfe. Narakubwiye neza ko hari abantu bagenda n'indwara bavuga ati no mubona gusa, no tomboza kandamutsa, no tombora kanyandikira, no tomboza tukicarana mu ishure, no tomboza tukazojana muri rwa rugendo, no tomboza tukazofatana mission, no tomboza bakansangiza ibiro na naka, no tombora bakansangiza igikorwa na naka. Imigabo nk'iyo ayigendana ku mutima, wewe huna habari ntavyuzi. Tunase rien, muga gufitiye imigabo mibi. Bumuntu hari rare abantu barondera bakabura akaryo. Ireguru wo kwifuzwa. Iyo dusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo c'Itanguriro gice ca 34 ku murongo wa mbere gushika ku 3, turabona ivy'umwigeme yitwa Dina, umwigeme w'umugabo yitwa Yakobo. Uwo ngo yarasohotse ngo aca gutemberera abakobwa bo mu gihugu. Birababaje cane kuba uri umukobwa w'inyererezi, birababaje cane kuba uri umusore w'inyererezi uzindurwa no koga gusa, ugasokoza umushatsi cyangwa ugasokoza ubwanwa, ugorora karato, gaca wihereza barabara kuyerera, utemberera abahungu, utemberera abakobwa. Uyu mukobwa Dina ngo asohokana no kuja gutembera, hanyuma ngo ariko aragenda mu gisagara, haba umuhungu amubona ngo aramugomwa, arasimba aramucakira.
Bibiliya ntivuga ikiganiro bagiraniye, mugabo ngo amaze kumusindira akaryamana nawe ngo ashishikara kumubwira amajambo asosa, mbere ngo ahereze umutima kuri uwo mukobwa. Nagomba nakubwire mwige munyumviriza, hari abantu biteguye gutanga ibyabo bafise byose, gutanga umwanya wose bafise, gutanga imari yabo yose, mugabo bagusambanye. Hari abantu biteguye gutega imitego yose ishoboka kugira ngo bakumeneshe ibanga. Nubu umuntu aciye ubwenge ahunga inzira zose ubuhumbu bushobora kwinjira namwo. Uyu mukobwa Dina arakomereka azira kuyerera. Urakwiye kuba umuntu yihagararako, umuntu wese akurondera akakubura karyo. Narakubwiye ngo none uwo musore, uwo mwigeme afise ibyifuzo by'umubiri byadometswe na Gehinomu, ararisambanya, arariyonona, niwe uzozimya umuriro wiwe, niwe uzozimya ubushuhe burumba muri we. Wewe ntiwo bishobora atagiye ngo ahange Yesu, ngo atumbere umusaraba, abakozi b'Imana bamusengere, ubushuhe buri muri we wewe ntushobora kubuzimya. Azokugirira nabi, mugabo nundi azoguma nawe mu rurumbo, mugabo wewe wakomeretse, nejo azogirira nabi n'abandi. Ahubwo dukwiye kuva hasi tugasenga Imana kugira ngo abo basore, abo bigeme bihereje ubuhumbu, imibiri yabo ikadomekwa na Gehinomu, dusaba Imana izimye iyo miriro y'abadayimoni iriko iragenda yonona ingo n'imiryango, yonona ugwaruka. Nabwiye nti wewe birakunanira kwihagarara ko y'abantu bariko baragomba kukugirira nabi. Menya neza ko umuntu yihaye kwipfuza abapfuye ahagaze. Nonewe nk'umusore w'ijunda n'ijambo, ni gute wogiranira amanegosiyasiyo, ikiganiro n'umukobwa ariko arakwizingira ko agereranywa n'uwapfuye? Hari umuntu anegosiya n'ikiziga, hari umuntu anegosiya n'umuntu yapfuye. Wewe nk'umwigeme w'ijunda n'ijambo, kuki wogira amanegosiyasiyo, ibiganiro, imyumvikano n'umuhungu agenda yarapfuye atakiri muzima? Yesu yavuze ngo abapfuye nibagende bahambe abapfuye babo. None uri maraya, ko agomba ngo mugirane iby'imaraya? Wowe uri umwigeme w'imaraya, none umukirisu, ntiwabatijwe, ntufise amazina abiri. Mbega papa yakubyaye ngo ube maraya? Wowe ko agomba ngo ube nk'umuhungu w'imaraya? Wowe uri umuhungu w'imaraya, ko agomba kugufata uko utari. Reka abapfuye bagende bahamba abapfuye babo. Uramubwira uti hari imaraya hariya na hariya na hariya, uragenda uronderereyo. Mugabi wanje kirazira. Hunga bagenzi babi. Hunga bagenzi babi baguhanura uko wokora icaha c'ubuhumbu. Aha Amunoni ngo ari ngaho kugisegure, amaze igihe yananutse yonze, ngo uno muhanuzi mubi Yonadabu ngo acamubwira ati genda wigwaze. Hari abahanuzi babi, mu guhunga inzira zijana mu buhumbu nukumenya abahanuzi babi ukabahunga, ukabaca kure, uko bazoguhanura ngo nta mukobwa yoba hadakundanye, kuko nabo bazi ko bamaze kononekara bagatakaza ubusugi bwabo. Tinanaka nabutakaze hunga, bazogira ati nta mukobwa yoba hadakundanye, kubera bazi yuko baguye bagahemuka ku nshingano z'idini kugira ngo nawe ugwe ubeho warononekaye. Hunga, bazogira ati nta muhungu yoba hari sengreto yigendana atagira umukopine, atagira umuntu bagendana, kuko abizi ko nawe yabigendeyemwo agatakaza ibanga ry'ubwene ntegerwa. Hunga, muguru uti jenzo bahundi umuhungu jenyene atamukopine mfise, nzokundana n'Imana na Yesu namwe muyera. Bisigenda birindira igihe cavyo. Hunga, menya guhitamwo neza, menya bagenzi babi ubace kure. Umuhanuzi mubi ahanura abandi nabi. Ewe wa musoro hanura abandi basore nabi. Ewe wa mwigeme hanura abandi bigeme nabi. Ewe wa mumama hanura abandi bamama nabi. Ewe wa mupapa hanura abandi nabi. Imana izokuremeka imivyimba y'abantu wahanuye nabi bagakorokera mu mitego y'abadayimoni. Imana izobikuremeka, urakwiye guhindura. Ni vyiza guhunga inzira z'ubuhumbu mu kumenya ninde wobarira ingorane ufise zijanye n'ivyerekeye igitsina. Uno musi mu basore, mu bigeme, usanga hari ibibazo umuntu agendana kavuga ati none ibino bibazande, ibino bikurahe? Esprit de curiosité,
ibintu umuntu yipfuza kumenya, ibintu umuntu yipfuza kugundura. Mbere umuntu agira ivyumviro birengeye ikibari yararimwo. N'umujene w'imyaka 15 mugatangwe kwibaza ngo mu rugo nzokwifata gute, ni gute nzokwakira umugabo, ni gute nzokwakira umugeni. Ibyo vyumviro birakurengeye. Menya ninde wobarira ingorane ufise zijanye n'ivyerekeye igitsina. Egera abakozi b'Imana ubabwire ido nido uko wiyumva, bazogufasha, bakugira inama, bagusengere. Uzovaho hanuwe, uzovaho kandi uhakuye inyigisho, uzovaho uruhutse. Egera abavyeyi bawe ubabwire ibibazo ufise. Menya neza Yesu yaravuze ngo impumyi ntiyorongora iyindi. Ukaramukushije ubwira ibyo wiyumva ngo bijanye n'amasantima agukwega kujana ku muntu w'igitsina, ugahusha ukagwa ku muntu w'impumyi, azokurongora kujana muri Gehinomu. Yonadabu abwira Amunoni ati genda wigwaze yewe muhanuzi mubi. Mbega ko yaramubwiye ati naratuntuye kuko kwifuza mushikanje, kwega atari kumuha impanuro nziza ati waratewe n'ibisigo, waratewe n'imwemu mbi, ukwiye gusengerwa. So ariko amavuta y'Imana genda gusengere. Mugabwira ngo genda wigwaze, ukazora mukushije umuhanuzi karabaye. Erega urashobora gutegwa ukumva uri kuripfuza, ukifuza uwo mwigana, ukifuza uwo mwicarana, ukifuza uwo mukorana, ukifuza uwo mufatana urugendo muja kw'ishure, ukifuza umwana w'umubanyi, ukifuza umugenzi, ukifuza. Egera abakozi b'Imana uti ndagowe ndumva ivyipfuzo, nimumfashe simpfe. Ariko kegera abahungu banyegewe, bazoguhanura nka Yonadabu. Kegera abakobwa banyegewe n'ubwo ushakanye, bazoguhanura nka Yonadabu ko yahanuye Amunoni ngo genda wigwaze uryame ku buriri. Menya neza hariho umuhungu ashobora kuba agenda gufitiye imigabo mibi, azigwaza, azofurungana mu maso, aziraburanirwa, azicigwa, azerekana isura y'ikigongwe imbere yawe. Ntuzocika ivutu, ntuzohahamuke. Abari umuhungu agwaye imwemu mbi, wagwaye nawe aja kwa muganga. Niyagutelefona waramubwira ati genda kw'ivuriro riri hafi ndazaho gusangayo, urayo ko azohonyorayo. Ntageza n'amayeri y'abadayimoni. Umviriza musore, uzokumva umwigema kugira ati ndagwaye, ntabonye wose nzokira. Yonde no mwishure yige bimunanire, arime vyanke, inguvu zigenda gwari nk'ugwaye malaria nk'uri ku mfiro. Azerekana isura y'ikigongwe ngo yangu urumva nayo ngo ucuvuga ngo urankunda, ngo mugabo kwere kutansoma, kwere kutankorako, kwere kutanterura, no urambesha, uramvanga. Haba n'indete agwaye imwemu mbi, agwaye ibisigo. Nawe niwe wabwiye ati genda kwa muganga bakuvure, ntazohonyorayo n'amayeri. Mbega kwerekana ko ukunze umukunzi wawe no guca wisamburira ko nk'ingurube. Mbega kwerekana ko ukunze umukunzi wawe no guca wisamburira ko ukitabura ko gahuzo nk'impene. Hunga mwiyame, mubise, muce kure, naho yovuga ngo aragwaye ntazopfa. Mbega baza ko kumarika ko mufitiye impuwe ari guca wemera gusangira nawe indwara agwaye ngupfe mupfane mwese. Ushaka muhonere rimwe. Urakwiye guhunga inzira zijana mu buhumbu. Uwo musore aba yarapfuye mu mutima no mu mubiri. Rero ntiyosubira gupfa ubugira kabiri. Nta negociation wapfuye, nta negociation na skelete, nta afere wogiranira n'abadayimoni. Humuka wiweze ubone, utegure kazoza kawe neza, uhunga inzira zijana mu buhumbu. Naringa ifise byinshi byo kubarira, ariko nzoshishikara. Iyi minsi hari amayeri menshi y'abadayimoni, ariko ikintu cyose kigukwega kikujana ku muhungu, umenye neza ninde mugenzi nobarira iby'iwanje. Mbega inzira nziza yo gukira niyihe? Mbega kazoza kanje nakahe? Mbega Imana yandemye ngo mbi igihumbu,
icatumye Imana indemana igitsina gore nugira ngo mbi maraya, icatumye Imana indemana igitsina gabo nugira ngo mbi gihumbu. Gira ivyumviro nk'ivyo bikuze, hamushireho ihangiro ry'ubuzima bw'iwawe, hama wemera impanuro z'abakozi b'Imana, uhunge. Umuhungu w'icigenzo umuce kure, umukobwa w'icigenzo umuce kure, umugenzi mubu umuce kure. Murozobona mudahuje imbono, umuhunge umuce kure, kwazo bagomba kugusesesha. Nzoshishikara mu kindi gice ca kabiri canke ca gatatu ca kino kiganiro. Imana iguhezagire. Reka ndangize nsenga Imana. Birashoboka ufise ikibazo ugomba kubwira Imana, reka dusenge. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, ndagushima ko dukunda kandi utwitwararika. Nsengeye no mukunzi yakarankurikira, arafise ikibazo, arafise umuhungu amurembeje, arafise umukobwa amurembeje, ntiyoshobora kwikiza, ariko umukijije yokira. Nico gituma nawe ndamusengeye kugira ngo kugira neza kwawe kumusange, kumubohore muri no migozi atoshobora kwibohoramwo, kumukiza hano hana atoshobora kwikiza. Senze nize izina rya Yesu Kristo, amen. Ukaba ufise ikibazo cyangwa ugomba kunyandikira, ni ku nomero 76 amajana 450 amajana 987 76 amajana 450 amajana 987. Imana nindwi, Imana nindwi, Imana